Mwese muriko muradukurikira turabahaye ikaze mu kiganiro Tera Imbere. Tera Imbere ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Uyu munsi mu kiganiro Tera Imbere tuza kubashikiriza ivyabaye mu ntara ya Butanyerera kw'igenekerezo rya 3 Ruheshi gushika kw'igenekerezo rya 5 Ruheshi nyene umwaka wa 2026, aho abo mu gisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bagendeye intara ya Butanyerera, bakaba baragendeye n'amakomine atandukanye agize iyo ntara ya Butanyerera mu ntumbero yo kurabira hamwe uko iterambere ryifashe muri rusangi. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima. Muri uko kugendera intara ya Butanyerera, abo mu gisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bakaba barayaze n'umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Butanyerera ajejwe ivy'ubutunzi n'iterambere, aho yaba yagiye ko muri iyo ntara ivy'ubutunzi n'iterambere vyifashe neza, ngo baravye no ku giti c'umuntu wese barabona ko hari abarimyi bafise imirima myiza kandi ya kijambere. Muri uno mwaka turabona yuko umwimbu wagenze neza, duciye hirya no hino kuko twararonse akavura karaguye neza mu by'ukuri, naho haraho uruzuba rwaba rwaraciye mu komine imwe ya Kirundo, komine ya Busoni, haraho bahungabanye kubera uruzuba rwahaciye, mugabo mu rusange mu by'ukuri tuko turaba umwimbu ingene wifashe, duhereye nk'ibiterwa njabukamazi nk'ikawa dufise umwimbu mwinshi cyane. Tuko turaraba ibijanye n'ibivyo birigwa ibiharage, ibigori n'ibindi vyimburwa, bikuri mu by'ukuri turabona yuko umwimbu uhagije umeze neza cyane. Ego hari tubazo tumwe ko abantu basanga baragize ikibazo cyo kubura umwavu uriya nuri, hari umwavu ushaka ko warabuze, mugabo ahanini mu majambo make umwimbu warabonetse mwiza cyane. Yongera avuga ko n'amakoperative leta yahaye amafaranga kugira ngo bashobore kwiteza imbere ari umugambi mwiza yazanye mu banyagihugu, bakaba bariko barakora imigambi yo kwiteza imbere. Ego twe amakoperative dusanzwe tuzi leta yahaye amafaranga kugira ashobore kwiteza imbere. Mu by'ukuri leta n'umugambi mwiza yazanye mu bene gihugu, kandi turabona yuko hari amakoperative n'atari menshi cyane yashoboye gufata mu minwe umutahe leta yari yabahaye, bashobora kuba bariko barakora udukorwa tw'iterambere. Mugabo turabona yuko hari ikibazo nk'uko tuvyumva hano mu zindi ntara, hari ikibazo yuko mu by'ukuri hari abenegihugu batari bwamenye neza kuja mu makoperative, bakabona kuja hamwe uko bari bifasha kuja kugira ngo bagire iterambere. Ubu rero nk'ubu twe muri ntara ya Butanyerera hariho umugwi uranyakora mutari w'intara Butanyerera karashiraho kugira ngo ushobore kugira encadrement y'ayo makoperative, na cane baranze barabe abo bantu bahaye amakoperative yarose amafaranga bishure umutahe leta yari yabahaye kugira ngo ushobore gusahiriza ayandi makoperative. Ngo mu bijanye n'umwimbu, uyu mwaka umwimbu waragabanutse kuko mu Kirundo hari uruhande rwa komine Busoni rukunda guhura n'uruzuba. Mu Kirundo hariho uruhande cyane nk'uruhande rwa komine Busoni niko rukunda gukarirwa n'uruzuba, ibyo turabizi, kandi nico gituma navuze ati n'umwimbu mu no mwaka waragabanutse cyane, mugabo kubera abantu bagenda barahimirizwa ubundi buhinga kugira ngo bashobore kurima bimbure. Ubure bariko hari abantu benshi bariko baritaho kugira iyo systeme d'irrigation kuvomera ku misozi. Hari cyane niyo muri ko muraraba nka bijya biyaga dufise mu Kirundo,
ni ibintu tubifise mu by'ukuri ntaworeka kwimbura kuko bijya byodufasha ry'amazi tukadugana ku musozi hanyuma tukaza turavomera igihe cyose tuba twarimye rero kubera mu ntara ya Kirundo rero basanzwe bafise ico kibazo si mu ntara ya Kirundo mubabarire ni mu karere ka Kirundo intara ya Kirundo ya kera barazi ko bafise icyo kibazo ca yuko hama hatera uruzuba mugabo ivyo biriko biratuma nabo nyene bashobora guhangana n'urwo ruzuba bariko baratuma bahangana n'urwo ruzuba mu kumenya ubuhinga bushasha bwotuma barima kuko si igihugu c'u Burundi twovuga ngo kirahanganye n'ibintu by'uruzuba cane gusumba ibindi bihugu ko hari n'ibindi bihugu biba mu bugaragwa uravye nk'igihugu ca Egypte ingene ari igihugu kiri mu bugaragwa mugabo kasanga imirima irashajije abantu barimbura numva bisugura yuko rero twebwe guca Burundi mu by'ukuri nta kibazo dufise mu gihe dufise amazi akwiye nta ngorane yuko igihugu c'u Burundi tworima amasezo yose haba no muci tukarima kandi ubuntu barabizi baramaze kubibona neza burya muci iyo hageze muci burya imirima yose uzibona abantu bariko baravomera ku misozi kuvuga ariko rero iyo mugambi baramaze kuwumva neza bituma rero bica bifasha yuko iterambere rica riguma ryiyongera abantu bakamenya kubaho neza bagafungura neza imiryango ikabaho neza. Yaravuze n'ikibazo bama bahura naco muri iyo ntara ya Butanyerera mu gihe cyo kwimbura ikawa kuko ari igiterwa njabukamazi fraude iciba nyinshi. Turafise ikibazo twama turiko turakemura urabona twe igihugu c'u Burundi n'igihugu gifise ubutunzi mpereye ngaha mu ntara ya Butanyerera aho navuze yuko dufise ibiterwa njabukamazi nk'ikawa bana nk'ubunya turi muri kampanye y'ikawa mu by'ukuri babona yuko nk'abantu duherereye n'igihugu c'u Rwanda babona yuko abantu fraude iciba nyinshi cyane kubera ibyo baca batanga kuzabukana hakurya mu Rwanda kumbure kubera babona yuko suvuga ngo babaha amahera menshi cyane kumbure ari twari bagenda bagaca babahera kumbure udufaranga twihuta kumabona umenga turisununuye kutwo baba baronka mugabo hari ni mu by'ukuri je no hanura yuko abantu bashaka bobiheba kuko niyo bafashwe barahanwa bakurikije amategeko kandi bagahanwa bishimishije ivyo rero bobiheba kuko nabo nyene ntibaba bariko barafasha igihugu cabo baba bariko baratungisha ikindi gihugu niba bariko baratungisha igihugu c'u Burundi kuko igihugu kirafasha byinshi amahera ava mu makori niyo ahindukira kaza kuvura bene igihugu niyo ahindukira kaza kubaka amashure kubaka ibitaro donc ibyo byose byankenerwa umwene igihugu mutonya adashobora kuba yo kwikorera aya mabarara yose turazi ko ava mu makori n'amatagisi aba yatanzwe biciye mu buryo ibyo vyimburwa biba vyashowe bigashorwa mu muco bigashorwa n'igihugu kugira ngo bitange umusaruro mwiza cyane kandi uko twobwira abo bantu nyene basanzwe bakora fraude yuko mu by'ukuri bariko barahombesha igihugu kuko leta yo nyene yaho yashizemwo uburyo hagiye bayaguze imyavu igahabe n'igihugu kugira barime uyo mwimbu iyo uvuye mu gihugu kaja mu kindi gihugu n'igihugu kiba gihombye. Abo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano barayaze kandi na musitanteri wa komine Ngozi aho yaba yagiye uko amakoperative yifashe muri rusangi muri komine Ngozi. Muri rusangi ico kibazo mbere ni ciza kuko mukitubajije mu gihe amazi imisi ko turagira igenzura ry'ayo makoperative yose turaba kubera hari hageze ko hahindurwa n'inzego turaba ko hageze vy'ukuri ko hahindurwa canke bakitorera abandi bantu bashobora kurongora ayo makoperative sangwe twaca turabira hamwe rero n'ingene bariko barariha amafaranga leta yabaguranye hariho amakoperative atari make yifashe neza ariko urugero rushimishije mugabo hariho n'ayandi vyagoye turiko turaraba ingene tuyanagura cane cane mu guhindura inzego ariko rero tutibagiye no kwishuza
ayo mafaranga y'igihugu kugira abashoboye kuyakoresha ibyo batategereza kuyakoresha bayagarukane asubire mu minwe y'abenegihugu na leta. Avuga ko kandi no kubijanye n'umutahe baronkejwe mwayo makoperative abamaze kwishura ideni ry'amafaranga bahawe na leta ngo si bake, mbere ngo hariho n'abamaze kwishura bagasigarana n'umutahe. Abamaze kwishura si bake mugabo twavuga ko bari nko ku rugero rwa 40%. Hari abamaze guheza banashaka kwishura bagasigarana n'umutahe munini. Hari n'abandi rero bagifise imyimbu myinshi n'ubworozi bwinshi bisaba ko ubu batangura kuza baragurisha bimwe bimwe kugira bashobore kuriha iyo ngurane. Hariho n'abandi rero vyagoye gose, vyagoye cane, abo nibo turiko turafasha kuraba ingene dushobora kuyanagura mugabo tukanakurikirana rero n'abo bantu baba baranyuruje ubutunzi bw'ayo makoperative kugira bashobore kuburiha. Mbere ngo no ku giti c'umuntu mu vy'uburimyi n'ubworozi barabona ko muri iyo ntara ya Butanyerera hari abantu bafise imirima myiza ya kijambere, ngo hakaba hariho n'igiterwa kitamenyerewe kiriko kirazana amahera mvamahanga arico civoka. Ku giti c'umuntu turavye uburimyi n'ubworozi tubona ko ari abantu mu by'ukuri mu ntara ya Butanyerera bariko bararima bafise imirima myiza ya kijambere. Tafise n'abandi tubona ko abarimyi aborozi ba kijambere uriko raraba naho tworaba hagufinya cyane ngaha muri komine Ngozi. Nitwe nk'ubu turafise ahagufi mu gisagara, turafise nk'umuntu umugendeye umworozi ukaraba inka tunze za kijambere ingene zoroye neza ingene zifashwe neza. Mu by'ukuri benshi iyo bahaje baratangara ntibashaka kwiyumvira yuko hari umuntu w'umurimi w'umworozi wa kijambere ngaha muri komine ya Ngozi afise ubutunzi nk'ubwo bw'ubworozi. Uravye ingene ibitungwa byo bimeze neza kandi afise ibitungwa byinshi by'inka. Mu by'ukuri urabona neza yuko mu ntara ngaha nko muri komine ya Ngozi turi mu gisagara ca Ngozi hariho ahagufi cyane ubona yuko hariho abantu mu by'ukuri bafise ubworozi bwiza. Naho tugiye aho mu Kayanza hose urabona ko ari abantu imirima ishajije, urabona ko ari imirima ishajije. Ugiye mu Kayanza ukaraba ingene abantu bijukiye abarimyi bijukiye kurima neza bakoresheje ubuhinga na cyane cyane ibi byo guca imikobeko. Murazi neza mwana mwama mukurikirana no kumbonesha kure yuko intara ya Butanyerera mu by'ukuri intara ya mbere yabaye ya mbere mu bijanye no guca imikobeko. Niyo ya mbere mu guca imikobeko kandi imisozi irashajije neza hamwe mu gihugu cyose. Aho rero tugiye no mu Kirundo hari abarimyi beza busanga barima bafise imirima y'igitangaza. Mu by'ukuri aho se mubona mwahagendera muzobona yuko intara ya Butanyerera ari intara iteye imbere. Mukaraba n'igiterwa kindi benshi batamenyereye bumva ku matwi mu kiro kiratuma kizana amahera mvamahanga mvamakungu. Igiterwa civoka kiro kirimbuka cyane, igiterwa civoka kiro kirimbuka cyane ku rugero usanga mu by'ukuri kiro kirazana amahera mvamakungu, gitunze imiryango myinshi. Abantu benshi baracirukira kuko baramaze kubona yuko kivamwo ivoka iyo zimbuye barazihingura mu bintu byinshi cyane. Urumva rero ico giterwa rero n'abenegihugu bacijukiye. Aho muzoca ku mabarabara yose yo muri Butanyerera muzosanga abenegihugu bari kufise imivyaro y'amavoka bateye kandi ubona yuko bariko barayikurikirana. Mu by'ukuri abenegihugu basanzwe babizi, baramaze guhimirizwa barabizi. Ico bituma navuze yuko aho muca hose kwibarabara urugo rwose usanga rwarateye igiti civoka kimwe canke bibiri. Nko mu myaka nk'ibiri niho muzobona neza yuko intara ya Butanyerera ishajije n'icamwa civoka. Nduwimana Jerome ajejwe gukurikirana umurima w'amavoka yaraba yagiye uko babigenza mu kugira ngo barime igiterwa civoka. Aha hari ubunyovu twaratanguye turarima, duheje kurima turazana no turasanza neza. Tumaze gusanza neza turazana imigozi turapima, duheje gupima turima ibinogo, duheje kumba ibinogo turashira mu mwavu w'ibisogorore.
Aje mpamvu y'ibisogorore hejuru ku bisogorore turacanga n'akavu. Rero canga n'akavu turashira mu ivoka turafurira turatsindagira kugira ivoka igume kugira imvura iguye ntihave henura ivoka. Turafurira nyene hama tubana dufumbira n'igisogorore dushira impera n'impera muci turasasira kugira ntizume. Zimaze gutuma rero tweko tutosokuma turareka rero kugeza no munsi umurima mubona aha ni hugeze. Avuga ko umuntu kugira ngo arime igiterwa civoka yobanza gutegura isi ikamera neza akongera akayisasira. Umuntu washaka kurima amavoka cyambere yobanza akarondera ahantu agategura ahantu yotera ivoka. Amaze kuharonka yogenda akarima. Amaze kurima akarondera ukuntu ategura isi yiwe nziza ikabisa neza akayisasa agashyira mu tuntu tw'uturato kugira isi iringanire ingane. Imaze kuringanira yozana umufundi agapima kugira umurongo uduga gutya. Ugiye uhagaze uko ugasanga umurongo uduga uko. Uhagaze uko ugasanga umurongo umeze uko. Ugiye uko ugasanga umurongo umeze uko. Ivoka zihura. Mugabo byavanye n'ukuntu imigozi bayambitse ku ntuze ya ku madimension. Kubera ivoka imwe iri hagati y'imetero 6 n'izindi 6. Ubuduga gukiranya n'imetero 6. Uku unya ni metero 6 ivoka n'iyindi. Niko numva umuntu yotegura akarima uwo murimo w'ivoka. Kirimo gutwara gusumba ibindi ku ivoka. Ivoka ikora kurondera umwavu wo kuzifumbira no kuzirazikurikirana kugira ntizimererwe nabi. Ukintu cyo kuzipompa ubukoko. Yego nico kintu nabonye. Twebwe umunsi twakoresheje kumva z'ubukoko ashobora gukoresha rokete wabonye ubukoko buriko kubera amababi nayo kugira akomere ugakoresha detane kugira amababi akomere ntazarahura n'ikibazo. Niyo munsi twakoresheje. Bucumi Karaveri arongoye urunani rw'amakoperative mu mwonga wa Nyakijima arabayagira icatumye biyumvira kuja hamwe. Icatumye twiyumvira kuja hamwe byavanye n'imibereho twari dusanzwe dufise ngaha kugira ngo dushobore gushira ingufu hamwe dushobore gukurikirana igiterwa cy'umuceri kugira tukigwize twongeye tugihesha agaciro. Yongera avuga n'akamaro ayo makoperative abamariye ngo nakamaro kanini cyane kuko ngo baciye bashira amatongo hamwe barimira rimwe imbuto imwe. Kubisanzwe akamaro amakoperative atumariye nakamaro kanini cyane kuko bana ko twaciye dushira amatongo hamwe ya bintu by'imipaka turabikuramwo turatunganya neza. Nakamaro kanini cyane kuko iyo turi muri koperative dushobora kurimira rimwe ku gihe tukarima imbuto imwe tukashaka kuronka n'ingeze dushobora kuronkera umwavu hamwe bitatugoye. Avuga ko muri uwo mwonga bagitangura kuhakorera hari ahantu batarima kabiri ariko batanguye gukorera mu makoperative baciye bafata intumbero yo gushira imbere igiterwa c'umuceri. Ubwa mbere ngo bimbura itoni 1.5 ariko ubu bimbura itoni 7. Muri uyu mwonga tugitangura kuhakorera hari ahantu baraza batarima kabiri mugasanzwe gukora mu makoperative twaciye dufata intumbero yuko dushira imbere igiterwa c'umuceri. Ico gihe mu giterwa c'umuceri twimbura nk'itoni n'inusu ku hegitari, ariko uyu munsi turiko turakorana n'abafundi n'abahinga turiko turababa itoni 7 ku hegitari. Urumva ko akarusho kanini cyane. Inyungu bafise muri iyo koperative nuko umuntu wese aronka imbuto irobanuye n'umwimbu wiwe akaronkaho awushingurira. Umuntu ari muri koperative inyungu aronka ya mbere nuko arima imbuto nziza irobanuye. Ikindi nuko ashobora kuza gushingura imyimbu yiwe muri koperative kuko koperative turafise n'amahangari rusangi. Akandi kunguko nuko koperative yonyene yirukanka hirya no hino kurondera hari imbuto zigifise inguvu. Rero yirukanka kuza kwipaketa amafumbire hanyuma umurimyi nawe muri koperative ikaza kumushikira itamuvunya atiri warirukanka. Ako nakarusho gakomeye cyane. Akandi karusho mu mwanya wa koperative afise murabona cyane basoroma imyimbu yeze neza kuko turimiye rimwe twicungira rimwe nta n'ivyonyi byonera umwe ngo yarimye abandi batararima. Akarusho ni kanini cyane ku murimi. Ico basaba leta ngo nuko yoraba amakoperative ariko aritangira abarimyi bakayaronsa amatongo yo mu mwonga. Ico nosaba leta niwe muvyeyi twese abarimyi nuko
nk'iyi koperative yacu ni koperative igeze ku rwego rwo kugwiza imbuto zitari zike. Uraba nka ari DPAE arabajejwe ivy'amatongo bakaraba nk'amakoperative ariko aritangira abarimyi bakayarosha amatongo yo mu mwonga kugira ngo bakorane n'abahinga bo muri izabu kuvyerekeye imbuto kugira ngo abarimyi bose tubashire ku murongo dushoboye kuronka imbuto tubahera rimwe bagaterera rimwe twazigwirije ngaha nyene ku myaba yiwabo babonye. Turifuza amatongo rero mu mwonga yo bahari ko boturosa aho dushobora kugwiriza izo mbuto kugira natwe bitworohere kugira dushikane izo mbuto ku barimyi. Umurimyi wo muri uwo mwonga wa Nyakijima avuga ko uwo mwonga ubafitiye akamaro kanini cyane kuko ngo imiceri yabo irashajije kandi irateye igomwe. Uwo mwonga wa Nyakijima uradufitiye akamaro kanini cyane. Heraba imiceri twaharimye kungene ishajije kandi iteye igomwe. Kandi n'ibiharage iyo tubiteye mu kwezi kwa gatanu muri uku kwezi kwa gatandatu canke mu kwindwi usanga nyene ibiharage ari byiza kandi ari byinshi. Ngo bataratangurira gukorera hamwe nta mwimbu waboneka kuko ngo umuntu wese yarima imbuto yiwe. Bataratwigisha nyene kuhakorera hamwe tugakorera hamwe tugatera ku mirongo. Nta myimbu yigera iboneka igihe twari tukipfa kuharima nyene ikivungo umwe ari mu kwiwe umwe ari imbuto yiwe undi ari imbuto yiwe. Nta mwimbu wari bwahave ariko ubu haravamwe umwimbu mwiza kandi ushimishije tukagira umwimbu wabonetse tukaguramwe ibintu byankenerwa bidufasha mu rugo kandi ugasanga nyene bimeze neza. Yaraba yagiye n'umuceri bashobora kwimbura ukungana kuva aho batanguriye kuja muri iyo koperative. Ndashobora kuronka nk'itoni canke nk'itoni n'inusu gutyo. Hanyuma urumva rero umuceri ungana gutyo urumva n'amafaranga n'amahera ugezeko urumva ko nk'ikintu noba nkeneye kwifashi kugira nk'ikintu noba nkeneye kugura mu rugo ntobora uwo mugambi kuburangura ngo nze kukigura noba nkeneye. Niyongere Mariette nawe nyene akaba ari umurimyi wo muri uwo mwonga avuga ko kugira umuceri umere neza bisaba ko umurimyi ashiramwo umwete. Kugira isuku bisaba n'umurimyi aba yashizemo inkomezi kandi zitari zike yo kuvuga ati abona nko mu myimati biharage iki cyagikora umuntu agomba cyandira umwavu bw'isogorore acyateza ibiharage. Wakimwe rero umwavu uratuma no mu giterwa cy'umuceri ugiteye mu kigera kimererwa neza. Hanyuma ikindi kigira kabiri maze gushikira cyagiherero cyo gutera umuceri hano bashobora kuza ukarima neza ukarima usanza kuko hari n'ukuntu urima ugiye kurima ngo uzubagira amaburiburi ntusanze neza igiterwa cy'umuceri ntigenda neza ugashutera rero wagiye kurima neza umaze gutera ugaca ufata ukabanda gushyiramo umwavu umaze gushyiramo umwavu ugashutera canke bishobotse umwavu ukawushyiramo ugiye gutera hanyuma nyene ugaca utaha ugiye gutera hanyuma mu kiringo kitarenga nk'indwi zibiri canke watevye zitatu ugaca uza kugira nyene ubagare worohereza umuceri bukebuke hanyuma nyene n'ubundi ugataha nibugira kabiri ukaza gutorera ubonye kubagara ubonye naho udasa neza ugaca usubizamo umwavu igiterwa kizoheza kigende neza. Avuga ko n'akamaro katabuze kuko ngo naho wowe ufise umwaba mutoya akamaro ntureka kukabona mu rugo. Akamaro ntikobura kubera naho wowe ufise umwaba mutoyi akamaro niko ukabona mu rugo kuko niba usoromye nyene ukamara imisi urya n'abana bakarya nako ni n'akamaro. Mwese mwariko muradukurikira naho ikiganiro cy'uyu munsi kigarukiye naho ubutaha. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu ufise ubutore benintwaro y'intwari urambimbara ntaco no guhangwifurije vyinshi nurambusagarare
wari barutse imvura nyazo ziharanira amajambere na murundi w'umutima yovyibagira senga gisangi